Yesu, Yesu niwe mizero yanje, wanje, kaze bakunzi dusangire ifunguro y'ijambo ry'Imana kuri no Dominika 16 yo mu mwaka w'amasabamana B. Igisomwa ca mbere Ecclesia ikivoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca 26 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka gatandatu. Abungere beza b'igihugu c'Imana. Izaburi idufasha gusenga twitabiriza tuti umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Igisomwa ca kabiri Ecclesia ikivoma mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyefezi ikigabane ca kabiri kuva ku karongo k'13 gushika ku k'18. Yezu niwe mahoro y'abantu bose. Aleluya, aleluya. Umukama yavuze ati intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi ndazizi nazo zikankurikira. Aleluya. Umunsi umwe abatumwa bateraniye iruhande ya Yezu bamwiganira ivyo bari bagize byose n'ivyo bari bigishije byose. Arababwira ati nimuze ahiherereye muruhuke gatoyi. Ntako abashika n'abagenda bari igihugu nta n'akanya kaboneka ko gufungura. Bagenda rero mu bwato barora mu gahinga hiherereye, ariko abantu barababona bagenda. Benshi rero barahwihwisha iyo baroye, barahava bava mu bisagara byose birukayo n'amaguru barabatanga ngo bururuka amato. Yezu acabona igihugu c'abantu bimutera imbabazi, kuko bari nk'intama zitagira umwungere. Acaja mu vyo kubigisha igihe kitari gito. Twakire twongere dukenguruke iyi nkuru nziza y'urukiza. Kristu shemezwa. Bakundwa b'Imana, mwebwe mwese duhurira kuri uno muhora wa Axia Vibes TV, umunsi w'Imana mwiza mwese. Twakire rino jambo ndaribo bavotorere ko gatoyi mu kurindira ko muri no ganza hirya no hino mu maparuwase, mushigikiwe n'abungere b'imitima yanyu, mushigikiwe n'abasaserdoti n'abadiakoni. Uyu munsi twogumya aya majambo: imbabazi, umwungere. N'amajambo ajana. Muravyumvise mu nkuru nziza. Abatumwa baraje bavuye mu butumwa. Inkuru nziza itwereka Yezu Kristu abarabana ijisho ryuzuye urukundo rw'imbabazi. Urukundo rw'imbabazi ni urukundo rwubaka uwundi, ni urukundo rwiyumvira ingene uwundi yosubira guhaguruka mu buryo bwo gusubira kwizigira, guhaguruka mu buryo bwo gusubira kubaho. N'ikimenyamenya c'urwo rukundo rw'imbabazi ko ataruhendo rurimwo. Urwo rukundo rwa Yezu arabanya abatumwa bavuye mu butumwa, aciye ababwira ati nimuze ahiherereye, nimuze ahiherereye muruhuke gatoya. Ndabona ko murushe, ndabona ko mwakoze, kandi
mwobandanya, ntaco mwobandanya mutanga. Nimuze ahiherereye, musubire mwegamire igikiriza canje, musubire muvome imbabazi, kuko ico umukama yipfuza si inkuka, si ibikorwa bigaragara. Ico yipfuza ni imbabazi, ni ikigongwe, bimwe biheza rero bikubaka urukundo. Rero batumwa b'Imana, batumwa banje, nimuze ahiherereye. Ngico icamwa c'urukundo rwuzuye imbabazi za Yesu. Nababwiye amajambo abiri, imbabazi mu mwungere. No kuvuga ko izo mbabazi nizo ziheza zigatuma Yesu Kristo yitwa umwungere mwiza. Bagiye ahiherereye, bakaja hirya gatoyi, abantu barashonje, abantu baranyotewe ijambo ry'Imana, abantu baranyotewe ico bamara ubwoba, ico baha amahoro. Baciye babatanga iyo baroye. Yezu abaravye asubira kugira imbabazi. Erega uyu musi w'Imana twawita umunsi mukuru w'imbabazi. Asubira kubagirira imbabazi, kuko ngo zari nk'intama zitagira umwungere, zari intama zishwe n'ubwoba, zari intama zihebuye, zari intama zishwiragiye. Ngo acaja mu vyo kubigisha, acaja mu vyo kubagaburira rya jambo ry'ubuzima, rya jambo ritumara ubwoba, rya jambo ridutuma naho twoca mu mwijima w'urupfu tutagira ubwoba, rya jambo riduhumuriza. Acaja mu vyo kubigisha. None bakundwa b'Imana, twakire uyu munsi w'Imana nk'umunsi wo kuja hiherereye kumwe na Yesu. Burya indwi iraruhisha, indwi irimwo mu dukorwa twinshi, indwi irimwo imidugo myinshi, indwi tuyihuriramwo n'inzankano nyinshi, indwi ibamwo ibintu vyinshi bishobora kutuvunagura imibiri n'imitima. Nimuze rero ahiherereye, mwegere umwungere mwiza, adasanzaza, adahohosha, atavuna, ariko yunga. Twegere jambo wa Mana nzima, umwungere mwiza wafise ijambo ry'urukundo rikiza urwanko, kuko ari we ngo yasambuye rwa rwanko rwari ruruhije abantu rubatandukanya, agaheza abapagani n'abayahudi, abagiriki n'abayahudi, akabungira ubu. Nimuze ahiherereye, mwegere iryo jambo rikiza, iryo jambo rihumuriza. Mwegere Yesu, twegere Yesu, abungere n'ubusho, duheze twinjire muri ino ndwi twuzuye umutima w'imbabazi, umutima usubiza umwizera isi, kuko uko tuyiraba, uko tuyibona, isa na za ntama zitagira umwungere. Ese uno musi w'Imana, kubwo gufungura ijambo rya Kristo, tugafungura n'umubiri wiwe, tukanwa amaraso yiwe, vyo tugira abungere begeranye ubusho bw'umukama muri ino ndwi, abungere basubiza umwizero ino si, abungere basubiza ubuzima ingingo zabutaye, ingingo ziriko zirapfa. Ese uno musi w'Imana, kubwa Yezu Kristu atwihereranya, akatwihereza
twoba muri ino si abayihagurutsa mu rukundo n'imbabazi. Ndabipfurije umunsi w'Imana mwiza, ndabipfurije indwi nziza yo kuza muraronka akanya ko kuja hiherereye kumwe n'umwungere mwiza, ndetse muze muraronka n'akanya ko guca hano kuri Action Vibes TV, kuko ibyo muhasanga byose bibasubiza amahoro, bibasubiza akanyamuneza.